Umuntu TV tubitayeho. Shalawamu bavukanye ubuntu, imigisha n'imihezagiro vya data wa twese ndiho musumba vyose bibasage mwese aho muherereye hose ku mpande zine z'isi. Hanyuma muri aka kanya nashaka kugira ngo tube turaganira ku cigwa kivuga ku vyerekeranye n'icaha kitari ico kwicisha. Nashaka kugira ngo tuzoganire icigwa cerekana icaha co kwicisha n'icaha kitari ico kwicisha. Kubw'ivyo rero nkaba nashaka ko duhera ku kagingo kavuga ivyerekeranye n'icaha kitari ico kwicisha. Kubw'ivyo rero nashaka twese dufashanye gukurikirana iki cigwa, noneho kugira ngo tuzorabe kandi tuzoze dushike ku ndunduro nyamukuru yo kubona icaha gikomeye citwa icaha co kwicisha n'ikitari ico kwicisha ico ari co. Tuzokwisunga ivyanditswe vyera, tuze turabe ico bitwigisha n'ico bitubwira n'ico biduhanura, ari naco dukwiye kuzogenderamo. Kubw'ivyo rero nashaka tubanze twicishe bugufi, dusenge ndiho musumba vyose, kuko ari we atuyobora muri vyose, kugira ngo atuyoboze umwuka wiwe wera, umwuka wo gutahura, umwuka w'ukuri, kuba ari we atuyobora muri iki kiganiro cacu. Data wera musumba vyose, we wamyeho, we uriho, we uzokwamaho ibihe bitazoshira, ndiho musumba vyose, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Kibirengeye kizima, twongeye kurenguka imbere yawe, tugusavye imigisha n'imihezagiro iva kuri wewe musumba vyose, na cane cane uturose umwuka wawe wo gutahura, aho ari we abana nacu muri iki kiganiro tugiye kuganira na bene data, maze kugira ngo umuhemu wawe w'ukuri abe ari we akidutahuza kandi akidufashemwo, kugira ngo tuze tucungukiremwo ugutahura kwawe, kandi tuze tukiboneremo inzira yawe izodushikana mu bugingo budashira. Bana nacu rero mwami, kuva ku ntango gushika kw'iherezo, mu izina ry'umucunguzi wacu Moshe Ayimana wa Haya. Ego aho mu gitabo c'intumwa Ahaya Kanani, mu cete ciwe yanditse ca mbere, mu gice ca 5 umurongo wa 16, niho hari amajambo avuga ati: umuntu niyabona mwene data wundi akora icaha kitari ico kumwicisha, asenge, azohesha ubugingo abakoze ivyaha bitari ivyo kubicisha. Hari icaha co kwicisha, ico sico mvuze ko asengera. Kugabitanya kose ni icaha, kandi hari icaha kitari ico kwicisha. Aha intumwa y'umucunguzi wacu Moshe ariyo yitwa Ahaya Kanani, iratugira inama kandi yongera
iduhanura yuko ngo nubona mwene data wundi ari gukora icaha kitari ico kumwicisha, umusengere hanyuma numusengera ngo uzohesha ubugingo abatari bake bakoze ivyaha bitari ivyo kubicisha, bakoze ivyaha bito bito bitari ivyo kubicisha. Hari icaha co kwicisha, ico rero ico ngo sico mvuze yuko usengera. Urumva ico coco co kwicisha sico avuze yuko dusengera. Hari icaha co kwicisha, hakaba n'ikindi caha kitari ico kwicisha. Hari icaha gikwiye gusengerwa n'ikindi caha urinze ugikora ico coco ico nta kwirirwa wirusha ngo uwo muntu usanze ariko arakora ico caha umusengere, kuko ni icaha co kwicisha, ni icaha kidaharigwa. Ico rero nta kwirirwa wiyararaza ngo ugisengere. Reka rero dutere tuja imbere kugira ngo turabe, naho aha ku murongo wa 17 havuze ngo kugabitanya kose ni icaha, kandi hari icaha kitari ico kwicisha. Ngo kugabitanya kose koko ni icaha, ariko rero ashatse kuvuga yuko ibyaha biratandukanye. Hari icaha co kwicisha n'ikitari co kwicisha, ariko rero ico tugiye kuraba ngaha ni icaha kitari ico kwicisha, hanyuma tuzoheza turabe icaha co kwicisha naco icarico. Aha ndibaza uwo ari we wese amaze kubona iki canditswe co muri Samweli wa mbere igice ca 2 umurongo wa 25 arashobora kubona no kwibwira wenyene mu mutima wiwe icaha cicisha n'icaha kiticisha ico arico, kuko ngaha iki canditswe kiravuga ido n'ido ku vyaha bibiri: icaha cicisha n'icaha kiticisha. Aha haravuga hati umuntu niyacumura ku wundi musumba vyose ashobora kubuzuriza. Umuntu niyacumura ku wundi musumba vyose ashobora kubuzuza, ariko uwocumura kuhoraho ninde yomuvugira? Yamara birengagiza ivyo se ababariye, kuko uhoraho yari yagabiye kubica. Aha ni muri Samweli wa mbere igice ca 2 umurongo wa 25. Ariko cyane duhagarare kuri iyi ngingo ya mbere: umuntu niyacumura ku wundi musumba vyose ashobora kubuzuza. Ni ukuvuga ko umuntu ashwanye n'uwundi, noneho murabizera urubanza mukarujana kubizera bagenzi banyu, murashobora gusabana imbabazi, noneho ibyo mwapfuye mukaturiranira,
ari ideni mufitaniye mukaririhana hanyuma bakabuzuriza bikarangira. Nimba ari ukubisa uwundi kofi mu bucamanza, urashora urubanza, ubucamanza rukabiraba, urubanza bakarubacira, noneho bakabatunganiriza. Ikofi yagukubise canke wamukubise bakagucira indishi bigahera. Ariko ntabwo bagucira urubanza rwo gupfa, barakurihisha gusa bigahera. Ariko ari mw'ishengero cyangwa se mu bizera musangiye ukwizera, barabatunganiriza mugasabana imbabazi mukavayo birangiye, noneho mukongera guseka muyaga nk'uko mwahora. Aho rero nta nkurikizi. Ico rero ni icaha kitari ico kwicisha. Dukurikirane kugira ngo turabe ibindi vyanditswe. Mbega ntimurabona iyo umuntu yivye bamufashe yivye amafaranga uwundi mu mufuko, hanyuma bakamutwara kw'izone cyangwa se kw'ikomine, ahuye n'abapolisi ukuntu bamugira? Mbega ntibamuryamika bakamukubita aryamye? Niko bimeze no ngaha mu gusubira mu vyagezwe igice ca 25 uhereye ku murongo wa mbere gushika ku murongo wa 3, haravuga ivyerekeranye n'abantu bari n'ico bapfa, hanyuma bakaja kuburana bakabacira urubanza ngo haze hatsinde uwurufise, hatsindwe uwakoze nabi. Kandi namba uyo yakoze nabi yakoze ibikwiye n'ibyo kumukubitisha, umucamanza avuge ko aryama, bamukubitire imbere yiwe igitigiri c'inkoni zihwanye n'ikibi yakoze. Nimba ari umusuma, yivye impene, yivye inka, yivye amafaranga, yivye inkoko n'ibindi bene ivyo, ashobora gushitsa ku nkoni 40 ariko ntazirenze, kugira ngo uyo w'iwanyu yoye gukengereka kuri mwebwe. Niyazirenza akamukubita izindi nyinshi, hariho ibindi vyakurikiraho. Rero ico nshaka ko turabira hamwe nyamukuru nico kuriha wakoze icaha runaka. Ni ukuvuga nimba wakoze icaha gikwiye gukubitwa ibimoko, ukubitwa ibimoko. Ico caha rero si ico kwicisha, ni ico kuriha, ni ico kuriha. Nimba wakubise uwundi hanyuma akaja kukwitwarira, ni ukuvuga indishi wariha kwari ukuryama nawe bakagushemba ibiboko bingana n'ivyo wamukubise cyangwa birenga. Ariko bitandukanye nuko uba wakoze ikindi cyaha kirengeye cyane. Dusanzwe tuzi yuko nk'uko tubisoma mu vyanditswe vyera, batubwira yuko hari icyaha umuntu ashobora gukora akagererwa ingere ku yindi,
hariho ingere ishobora kugegwa ku yindi nk'ibyo wakoze nawe bakagukorera nk'ibyo wakoreye uwundi. Nimba wishe umuntu, none se wareka kwicwa nawe? Tuzobishikako. Ariko rero aha turi ku cyaha kitari ico kwicisha. Reka turabe iyindi ngingo. Erega ngo muze mushireho abacamanza n'abashingantahe mu bisagara byanyu byose, uhoraho musumba byose wanyu azobaha nk'uko imiryango yanyu iri, baze bacire abantu imanza ziroranye. Ni ukuvuga turavye ririya somo twatanguriyeko, riravuga ngo umuntu niyacumura ku wundi, umusumba byose azobuzuza. Yarashatse rero kuvuga ibi byo gushiraho abacamanza. Ni ukuvuga ko abo bacamanza babaho cyangwa babaho kubera ko umusumba byose yari yashinze itegeko ryo kubashiraho, ngo muze mushireho abacamanza n'abashingantahe mu bisagara byose, uhoraho musumba byose wanyazobaha, kugira ngo imiryango yanyu yose nk'uko iri izobe ifise abacamanza n'abashingantahe bo kubuzuza, nk'uko byavuzwe muri ririya somo ryo muri Samweli wa mbere Samweli wa mbere igice cya 2 umurongo wa 25. Abo bashingantahe rero nibo bari abo kubuzuza. Umuntu acumuye ku wundi yuzurizwa n'uwundi, ni ukuvuga ko yuzurizwa n'uwundi umushingantahe cyangwa umucamanza, hanyuma umuremyi w'ijuru n'isi nawe akabaharira ari icyo bapfuye, bagapfukama bagasenga umuremyi w'ijuru n'isi, akabaharira ku cyaha baba bakoreraniye. Ariko bujurijwe n'abandi, bujurijwe n'abacamanza. Aha muri Matayo igice cya 18 umurongo wa 15 gushika ku 19, naho hari ingingo n'inama hatubwira ku byerekeranye n'ibyo tugenda duhura navyo muri ubu buzima bwo muri iyi si. Urashobora gusanga tugenda tugiriranira nabi, turi n'ibyo dupfa, eka ugasanga Satani agenda duteranya na bene data. Rero aratugira inama y'ukuntu twoshobora kubaho muri iyi si mu buryo butunganye, tuyobowe n'umuyobora wacu ari byo vyanditswe vyera. Ngo umuntu nakugirira nabi, gukwiye kumusanga umuhishuke, wangiriye nabi uku, none ndagusanze, uravyemera ntuvyemera? Akwankiye utware uwundi umwe mumusange. Ubwa mbere naraje ndakubwira yuko ngiriye ikosa niri, ariko rero waravyanse, none ubu nzanye icyabona kugira ngo tube babiri. Yongeye kandi kuvyanka, usubire inyuma utore abandi babiri kugira ngo mube batatu. Niyongera kuvyanka, noneho uje mu ishengero, abizera kabisa ubahamagare, ubabwire uti jewe runaka yarangiriye nabi, naragenda mushikira, ndamuhishuka twiherereye, aranyankira,
ntwara uwundi aramwanka, ntwara babiri arabanka, none ubu nje kubiturako nk'abo dusangiye ukwizera, none ngire gute? Ni ukuvuga ubwo ni rwa rubanza, ni rwa ruhande rw'abashingantahe n'abacamanza. Ishengero ryicare noneho ribarabira ibintu vyanyu, hanyuma ishengero ricishe urwo rubanza aho rutumbereye, hanyuma uyo muntu niyanka, noneho azoba nk'umunyamahanga n'umutoza kori kuri wewe, ni ukuvuga muzoba mumushiburiye hanze. Uko niko ubutungane bwari bumeze mu bayasharawani, niko ubutungane bunameze n'uno musi mu bayasharawani buno musi. Ni ukuvuga umucunguzi wacu Mawasha Ayimana Wahaya ntabwo yaje gusenyura amategeko cyangwa inyigisho z'abahanuzi, yaje kuzishitsa. Kandi yaravuze ati kuva gushika aho ijuru n'isi bizovirako nta n'akanyuguti, nta n'agazatsa kazovako byose bitaranguwe. Ni ukuvuga rero dukwiye kugendera muri iyo ngingo, dukwiye kugendera muri iyo ngiro, dukwiye kugendera muri iyo gahunda, muri urwo rutonde. Kandi aravuga ko ngo ivyo aha ku isi abo bashingantahe cyangwa ishengero rizoba rihambiriye, bizoba bihambiriwe no mu ijuru. Ibyo tuzohamburura bizoba bihamburuwe no mu ijuru. Ngo kuko ngwaho babiri canke batatu bazoba bicaye bakoraniye bahuriza inama mu isi basaba data wa twese wo mu ijuru ikintu icyo ari cyo cyose kizoba cyo, kandi azokibakorera. Nico gituma rero babiri canke batatu bicariswe n'urubanza rw'umuntu yagiriraniye nabi n'uwundi, ni ukuvuga bakicara bahanura, bakicara baca urubanza rw'umuntu yatutse uwundi, yibye uwundi, yakubise uwundi. Urubanza bazoca urwo ari rwo rwose, data wa twese aba ari hagati yabo, aba ariko arabumviriza, kuko niwe yabahaye ubushobozi bwo gushobora kwicara no guca imanza z'abatasi cyangwa se bagiriraniye nabi. Niyo mpamvu rero ibyanditswe byera bivuga yuko umuntu acumuye ku wundi, ni ukuvuga musumba byose arabuzuriza. Efeso igice cya 5:11 gushika ku 13 hari amajambo avuga ati, kandi ntimugafatanye n'ibikorwa birumvye by'umwiza, ariko cyane cyane mu biserure, kuko ibikorwa nabo mu mpisho biteye isoni no kubivuga, ariko byose iyo bishizwe ahabona bigaragazwa n'umuco, kuko ikigaragazwa cyose ari umuco. Ingorane aho ziri naha ngo ntitugafatanye n'ibikorwa birumvye by'umwiza, ariko cyane cyane tubiserure, kuko ibikorwa nabo mu mpisho biteye isoni no kubivuga.
hariho abantu dukora ibyaha aho kugira ngo tubiserure tuvyihane ugasanga biduteye isoni kuvyatura. Hariho amadini menshi usanga yigisha abakristu babo ngo yuko ngufise icaha runaka gushobora kwigemagema ukaja imbere y'ishengero ugahagarara ngo ubugiye kwitanga ngo ntihagire na kimwe ushobora kuvuga, ngo Imana ibona ibihishijwe mu mutima w'umuntu ngo izobona yuko wihanye, ngo hanyuma pasiteri cyangwa umukuru w'ishengero agusengere, ngo aho rero wamaze kwihana ibyaha byawe. Ariko ngaha Pawulo avyandikira abanyefeso ababwira ati kandi ntimugafatanye n'ibikorwa birumvye vy'umwiza, ariko cyane cyane mu biserure, kubiserura bikaja ku mugaragaro, ngo kuko ibikorwa nabo mu mpisho biteye isoni no kubivuga. Ni ukuvuga ngo ivyo bikorwa nabo mu mpisho nyene bikwiye guseruka bikaja ku mugaragaro, nubwo biteye isoni kubivuga. Wibaza ko kwihana ari ukugira gute? Ukwihana ni ukwikoza isoni nyene, ukamaramara icyaha wakoze kikakumaramaza ku buryo utazokongera kugikora kandi. Ariko vyose iyo bishizwe ahabona bigaragazwa n'umuco. Ni ukuvuga ngo iyo bishizwe ahabona ibyo wakoze byose wakoreye mu mpisho, iyo bishizwe ahabona bihita bigaragazwa n'umuco, kuko ikigaragazwa cyose gihita gihinduka umuco. Ahari umwiza hahita hahinduka umuco, noneho ntihagire umwiza wongera kukwibikamo, kuko uzoba wawikunkumuye wambaye umuco. Noneho ibikorwa byose wahora ugenderamo bihishijwe bihita biyongobera, noneho ugaca utangura gukora ibikorwa byo mu muco. Ni ukuvuga ukaba uvyawe ubugira kabiri, noneho ugaca utangura gukora bishasha bitandukanye n'ibyo wahora ugenderamo kera. Uko niko bita kwihana. Ukwihana, nimba uzi ijambo kwihana, atawuguhanye ukihana wewe nyene ubwawe, ni ukwikoza isoni, ukatagura ibyaha byose wakoze, nk'uko abafarisayo n'abasadukayo babikora baje kubatizwa na Yohana, ngo batura ibyaha byabo kugira ngo Yohana abone yuko baje kwihana. Niko natwe dukwiye kugira. Gusubira mu vyagezwe igice ca 22 umurongo wa 28 gushika 29 hari amajambo avuga gutya ngo umuntu niyasanga umukobwa akizigamye ubwigeme bwiwe kandi atari bwasabwe, akamufata agasambana nawe, amufashe ku nguvu, bakabaserukako, uyo mugabo azoba yasambanye nawe azahe se w'uyo mukobwa inkwano ya shekeli z'ifeza 50, uyo aheze abe umugore wiwe kuko yamwononye, azarinde apfa atamwirukanye. Iryo niryo ryari itegeko. Aha ntabwo bavuze ngo yicwe, oya,
aha bavuze yuko azomukwa nimba afise umugore nimba atamufise, ariko uyu mukobwa aze abe uwiwe, abe umugore wiwe. Kubera iki? Kubera ko atari bwasabwe, kubera atari bwasabwe. Ariko iyaba yari amaze gusabwa vyari kuba ibindi bintu, ariko kubera ko atari bwasabwe namutware acaba umugore wiwe gushika gupfa. Nimba ni mubi, nimba yaramugaye, nimba yarapfuye ijisho, nimba ukuboko kwaramugaye, nimba yarahimbutse ukuguru, namutware abe umugore wiwe gushika gupfa. Nico gihano bamuhanishije. Icitonderwa rero shaka kurangirizako niki? Mu Migani igice c'28 umurongo wa 13 n'umurongo wa 14 haravuga ngo upfukapfuka ibigabitanyo vyiwe ntazoronka umugisha, ariko uvyihana akabireka azogirirwa ikigongwe. Hahirwa umuntu yama yiyubara, ariko uwikomantaza umutima azogwa mu vyago. Aha niho turangirije. Kimwe womenya nuko gukomantaza umutima ari ukwikwegera ivyago, kandi gupfukapfuka ibigabitanyo uba uriko wibuza amahirwe, noneho wikwegera kuranduka. Ariko ukuvyihana niko kubireka. Rero uwihanye ivyaha, kwihana, hariho abantu twumva ijambo rivuga ngo kwihana tukaryorosha, ukamengo ni ijambo ryoroshe cyane, ariko ijambo kwihana ntabwo ari ijambo ryoroshe cyane. Kwihana, niwibaze, mbega wewe umaze kwihana kangahe? Woba umaze kwihana kangahe? Kuva aho wabwiriye mu madini, kuva aho wabereye mu madini, woba umaze kwihana kangahe? Mbega ntikarenga rimwe? Siko vyari bikwiye kumera rero, siko vyari bikwiye kumera, kuko aho haruguru hariho icigwa duherutse kwigira hamwe ngaho, kivuga yuko umuntu amaze kwihana akizera ntaba agikora icaha. Kwihana rero umuntu yihana rimwe, ntabwo yama yihana ibihe vyose. Kwihana umuntu yihana rimwe. Nukuvuga biriya vyaha wihanye utaramenya ukuri cyangwa se utarahinduka, umaze guhinduka ukakira ingabire ivuye mu ijuru kwa data wa twese, ntiwongera gukora icaha. None nimba warahindutse ukaba mushasha, ukakira umucunguzi kuba umwami n'umukiza wawe mu bugingo bwawe bwose, akakubera umurinzi wawe, Satani akaguhunga, wumva wokongera gukora icaha? Kandi ugikora gute kandi ufise umurinzi wawe mu mutima wawe, ufise umurinzi mu bugingo bwawe akurinda ijoro n'umutaga? Wumva wokora icaha kandi gute? Nukuvuga rero
umaze gutamira ingabire iva mu ijuru, noneho ukayinogovereza, noneho ugatanga ikibanza, ukugurura umutima akinjiramo, akicaramo mugasangira, umwasi ntiyongera kukwinjirana, ntaho satani yongera kuguca ngo akwinjirane. Iyo uja hose ugenda uhungabanywa na mpwemu w'ugutahura cyangwa mpwemu w'ukuri, niwe agenda kuzungazungisha hirya no hino agukoresha ibyo ashaka. Impwemu ihumanya ya satani ntabwo yongera kukwinjiramo ngo igukoreshe. Niyo mpamvu rero Yohani ahaya Kanani wa mbere avuga yuko uwamaze kubyagwa ubugira kabiri ntaba agikora icyaha, kirazira. Rero ijambo ryo kwihana muryumve yuko atari ijambo ryoroshe, ni ijambo rikomeye cyane. Kwihana ni ikintu gikomeye cyane. Iyo twirata rero ngo twarihanye, ngo twarabatijwe mu izina rya Data n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, ariko buri munsi, buri sande, buri cyumweru, buri kuwa Mungu wama wagiye kwihana, 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 kwihana. Mbega ibyo byaha wama ukora buri gihe ukama watonze kwihana, 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 uzokwihana gushitsa ryari? Hariho abatazi ijambo kwihana icyo bisobanura. Umuntu yihana rimwe ntiyihana kabiri. Ni ukuvuga umuntu akizwa rimwe ntakizwa kabiri. Nukarabira neza rero, bicitwa uyu munsi wikebuke, nimba icyo kintu utari bwakimenye, ukimenye yuko icyaha cihanwa rimwe. Iyo kirenze kabiri ni ukuvuga biba byabaye ibindi. Ibyo rero ukwiye kubimenya rero mwene data, ukamenya yuko hari icyaha cicisha n'icyaha kitari icicisha. Aha rero twari ku kagingo kavuga ku cyaha kiticisha, twakibonye. Ariko ndavuga nti icyaha kiticisha tumaze kukibona yuko ari icyaha umuntu aba yakoreye uwundi muntu mugenzi we, kandi akakimukorera ku mpanuka atabigendereye. Hariho igihe ushobora gukorera umuntu icyaha ku mpanuka utabigendereye, noneho ukaza gushiduka usanga wamubeshe utari ubigendereye kumubesha, kumbure wabikoze nikize, cyangwa se ugasanga umuntu wamukubise utari ugendereye kumukubita, kumbure umukubise gihuruduka. Icyo ni icyaha uba uwakoze utabigendereye. Cyangwa ukaba uri gutwara imodoka, umuntu ukamugonga utari ubigendereye kumugonga, kumbure ukamugonga agapfa. Urumva ni icyaha ukoze utabigendereye. Cyangwa ugasanga utewe n'ishavu, ukozwe n'ishavu riguteye gukora ibintu utari watumbereye gukora. Ibyo nabyo bifise umwanya wabyo. Gusa nashaka gusa twerekane yuko icyaha umuntu akoreye umuntu n'uwundi, cyangwa se mu mategeko 10 kuva ku itegeko rya 5 gushika ku itegeko ry'10,
Ico caha ni icaha kitari ico kwicisha mu gihe wabikoze utabigendereye. Kuva kw'itegeko rya 5 kugeza kw'itegeko ry'icumi mu mategeko y'umuremyi w'ijuru n'isi musumba vyose, gucumura ku muntu n'uwundi, ico caha kiri mu vyaha bitari ivyo kwicisha. Ariko ntibisobanuye yuko naco kidashobora kuba icaha cicisha bivanye n'uburyo cakozwemwo, nabwo tuzoburaba uburyo gishobora guhinduka icaha cicisha, nico tuzokurikizaho inyuma y'iki. Nuko muhezagirwe, umuremyi w'ijuru n'isi nyene amahoro abahezagire n'imiryango yanyu yose. Shalom.